Ndabaramukije bakunzi ba Look Media, ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro by'inkino bitandukanye bicana kuri Look Media, abakunzi b'ibiganiro vya Look Sports, abakunzi b'ibiganiro vya Mumenye, abakunzi b'ibiganiro vya Magic n'ibindi bitandukanye. Uno munsi ni ku munsi wa mbere, ni ikiganiro ca Look Sports tuje kwashikiriza ikiganiro ca nyuma, novuga ngo tuje kwashikiriza mu kwezi kw'icumi ku munsi wa mbere. Ikiganiro twashikiriza ku munsi wa mbere mu kwezi kw'icumi igice ca nyuma mu mwaka wa 2025, tuzogaruka ku munsi wa mbere twamaze kwinjira mu mwaka wa 2000. Twamaze kwinjira mu kwezi kw'icumi harimo murantunga, ubona ko ni uno munsi ni Look Sports, ndi kumwe na mugenzi wanje, nibaza ko ntakiri umutumire, sinomwita umutumire uno munsi, mumaze kumubona kenshi. Twari kumwe ku munsi wa gatanu muri Look Sports, ni Ingabire Gilles Boris. Reka ndamusabe yidondore kandi ku batari bamuzi yongere anabaramutse. Ndakuramukije Loris Ndongozi, ndaramukije n'abakunzi ba Look Media, abakunzi ba Look Sports na cyane abakunzi b'ibiganiro by'inkino bigiye bitandukanye cyane kuri Look Media. Nizere neza yuko mumeze neza. Amazina ni Boris Ingabire Gilles, naza ko Boris Ingabire Gilles canke Ingabire Gilles Boris. Ko biri kose tumenyeye batangura ku izina ry'ikirundi n'amazina atatu. Ko biri kose abantu acumva uko nico gihambaye. Nizere neza rero ko umeze neza, tubaye ikaze mu biganiro cy'inkino. Twizere neza yuko mwagize na weekend imeze neza. Mu gihe cy'Ubwongereza imigeri kiratsinda, ndetse no muri Clasico. Twizeye neza ko mwagize weekend nziza. Ni amakuru y'inkino, ni Look Sports no buza kwashikiriza amakuru y'inkino atandukanye hano mu Burundi. Naza ko mwese mwaje kwa mubibona ku munsi wa gatandatu, ni Aigle Noir ndetse na Flambeau du Centre zaje kuba zisezererwa ku munsi umwe uko ari zibiti muri CAF Champions League ndetse na CAF Confederations Cup. Ni amakuru y'inkino ko avuga kandi ku mugabane wa Buraya, aho muri Premier League ndetse muri Liga Santander imwe kuratsinda indi kuratsindwa muri El Clasico, n'andi makuru y'inkino agiye atandukanye. Reka tubaze tumira amateka tuduheze tugaruke mu donide. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini, atiriwe aragenda ku ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nk'uko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata byose. Shika mu iterambere na BCAB. Twamaze ko tugaruka n'indonido ry'iganiro cacu. Nibaza ko n'amakuru y'inkino duhera hano mu Burundi. Ni ku munsi wa gatandatu muri CAF Champions League. Twavuze ku munsi wa gatanu, turavuga ati mbega no wahe mugwi ufise amahirwe menshi yo gushobora kubandanya mu matsinda hagati y'umugwi wa Aigle Noir ndetse n'umugwi wa Flambeau du Centre. Urabona ko ni Aigle Noir yakurikira n'umugwi wa kuri mu gihugu ca Egypt i Cairo. Urabona ko Aigle Noir yaje gutsindwa igitsindo kimwe ku busa nk'uko yari yatsinzwe muri match hano kuri stade Intwari, igitsindo kimwe ku busa nyene. Abantu bakoma bavuga ati nivyo Aigle Noir yasezerewe, ariko yari yagerageje. Yagerageje ariko imisi yose twama turaba resultat final kiba cavuyemo. Nivyo turavye parcours ya Aigle Noir, twavuga yuko urasize ikintu muri CAF Champions League. Urabona yuko Al Ahly twamye turabivuga ku munsi wa gatanu, ngo twaje tubigaruka ko nuko atari mu bworoshe haba mu mateka yo kuva kera, ariko kandi no kuri no munsi urabona ko ni Al Ahly ikomeye kuza gutsindwa Cairo International Stadium igitsindo kimwe ku ruhande rwa Aigle Noir. Vuga yuko turavye match waje kuba berekana bagize ikintu basiga, hari izina basize muri CAF Champions League, ariko imisi yose twama turaba eske mbega babandanije canke ntibabandanije, nico abantu benshi bari biteze. Ariko kandi igihe batoje ko tunabigaruka ku munsi wa gatanu, byanoneka neza yuko amahirwe si menshi cyane ku ruhande rwa Aigle Noir kuza guhura n'umugwi wa Al Ahly Cairo, kuza kwatsinda ibitsindo bigera kuri 2, aba ari ikintu gikomeye cyane. N'umunsi waje kwatsinda igitsindo kimwe ku bwanje, no vuga yuko bagerageje barundi. Ariko ni yaraje gukina ku munota wa 10 y'FC Kati tukuru. Abana mvuga ati Aigle Noir yaje gutsindwa n'abantu badakwiye, iyaba bakwiye byari kugenda gute? Yaje kwa itsindwa n'abantu badakwiye nivyo, ariko yagerageje gukina umupira mwiza, ariko nimba barabakinyi 10 kuri 11, ariko bari abakinya bahe kuri kose ntiyari Kanzana United bariko barakina, ntibari ino migwi isanzwe yo mu gihugu cy'u Rwanda, muri Kenya,
nubwo nayo imaze kugera kuri niveau yo hejuru ariko ugerageje kuraba n'abarabu ariko kandi sinabarabu basanzwe nabo mu gihugu ca Misiri kwa Mohamed Salah mbere ukomeye mu kubwana Afrika umugwi wa mbere ukomeye mu kubwana Afrika umugwi wa mbere ufise ibikombe byinshi kwisi yose navuga yuko twa Aigle Noir yari yakinye gusa kubona baje kubatsindwa bafise ikarata imwe burya nabo bafise ikarata ku rundi rwa Al Ahly yaza yuko nabone iyo bashiramo inguvu peut-être zisumbije ibyo bashizemo nubwo nahone baje kubashiramo inguvu kumbura ko twari kubona bagize un partout nubwo nahone bari kwandanya bamaze kuba bavamo nibaza ko ni n'urukino rwaje kuvuga amajambo menshi kuko ni Al Ahly inyuma y'urukino avuze ati dutegezwa kwandikira CAF kuko iyi karti itukura ni karti itukura itariyo baduha ikarti itukura itariyo ku muhagarikizi w'umunya Senegal ashobora kuba yatazi ikarti itukura itariyo bavuga ati ntitwumve igera ikata nk'iyi yatanu nibaza ko na Al Ahly sinibaza ko banezerewe cyane gose bariko batsinda Aigle Noir igisindo kimwe ku busa ni equipe ivuye mu gihugu ravye classement FIFA naho baraba ngaho ku mugabane wa Afrika gusa iri munsi cyane ganje na Al Ahly nibaza ko muri rusange umugwi Aigle Noir nibaza ko utadesevye abarundi utadesevye n'abakunzi babo ku bwanje umugwi wa Aigle Noir ni fierté mu gihugu no munsi turavye parcours baje kwagira ni fierté ikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi ariko uvuze kurande rwa Al Ahly batsinze igitsindo kimwe nivyo ni bibiri aggregate mugabo igitsindo kimwe Burundi igitsindo kimwe Cairo sinzi nimba wibuka neza igihe Burundi buhurana n'igihugu ca Cameroon igatsinda igitsindo kimwe ku busa umugwi ntamba mu rugamba igitsindo cyo kuri Kufrari mu gihugu ca Tanzania ni Burundi bwa bwakiriye igitsindo cyaje kwa gitsindwa na Karere Toko Ikambi President wa FECAFOOT Samuel Eto'o yaje kuba ashavura yuko baje kubatsinda igitsindo kimwe nivyo baronsa amanota 3 mugabo igitsindo kimwe nibishemeye turavye abantu two turakina yaba ariko barahona n'igihugu ca Senegal yari kwaryohewe mugabo atsinze igitsindo kimwe ku busa igihugu cy'u Burundi y'umumenga biragayitse ukuntu rero nivyo byaje no kuba biba ku ruhande rwa ku bakunzi b'umugwa Al Ahly bavuga ati igitsindo kimwe ku busa i Cairo twakira umugwi nka Aigle Noir tutazi nivuye nta n'uwuzi umwe mu bakinyi nta n'uwuzi umumenyereza wa ariko twaje kuba twatsinda igitsindo kimwe nibaza yuko niho agashavu ko kavuye hama kujanye n'ikarata nibaza itukura imisi yose muri Afrika ingingo ya nyifise umuhagarikizi nta wundi muntu azoza ko afise iyo kongera kandi majambo ariko iyo ikarata itukura itanzwe no ku Burundi muri twakira igihugu ca Kenya twakira igihugu ca Kenya ikarata itukura yaje kuba ihabwa witwa Bofiscale hana ko bamwe baje kwavuga ati no karata itukura siyo abandi nabo ngo niyo rero nibaza yuko imisi yose hama hariho imari nk'iyi ni abantu baravuze ati turabonye urugero Aigle Noir yerekanye bariko baratsindwa igitsindo kimwe cyo nyine na Al Ahly mu Burundi ndetse no muri Egypt baravuga ati Aigle Noir yerekanye nizo nziza niko twovuga uno munsi tubashobora kwizera ko mu myaka igiye kuza tugiye kubona imigwe mu Burundi iri kwerekana ibyanivo nyene muri peut-être uno munsi badahuye na Al Ahly bagahura n'undi mugwi turashobora kwizera ati birakunda bon siho bonyene bari kurakiranga turaza kuba tubashikira n'abandi ntitwofatira ati badahuye na Al Ahly bizokunda ahubwo dufatire yuko mbega ubwigoro bwariko burakorwa nkamwe bwo kwamaho nta kintu byotanga sino ntitwogenda mwigana twizeye ngo tuzoza kwa duhura n'umuopoza ari kuri niveau yo hasi tuba dufatira ku rugero rutoyi ahubwo turabe mbega kuno kwitanga kwariho kuraboneka muri zino nkino za CAF Confederation Cup ndetse na CAF Champions League bizokwamaho n'ivy'igihe cyose mbega ni hazoba hasohotse Musongati ni hazoba hasohotse Vitaro atari Aigle Noir niko bizoba bimeze kubera ko ugerageje kuraba n'ubundi umugwi Aigle Noir n'ubundi barusanzwe ari umugwi wifashe neza mu bijanye no gufata neza abakinyi mu bijanye n'uburyo bwinshi mu gutunganya inkino ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye basanzwe wifashe neza ariko ahubwo ikibazo gihari ni hasohoka uyo yundi mugwi Bumamuru inde uko kuno kwitanga turabona ku ruhande rw'uburongozi kuzobandana nibaza ko ni ikigo gikomeye cyane Aigle Noir ije kuba itanga n'iyindi migwi izosohoka mu yindi myaka ikurikira bazofatire kuri kano karoro ko nkuno munsi yo nka Aigle Noir igiye guha n'ubundi mugwi dufate nka Singida yerekera hura na Flambeau du Centre cyangwa ino migwi yo muri kano karere ka twegeranye Afrika y'ubuseruko cyangwa iyindi migwi yose ni equipe ikomeye cyane
rero novuga yuko yari yaronse umupoza ari ku rwego hasi twari kubona Aigle Noir itaha. Rero novuga yuko nkamwe buno bwigoro buriko rakorwa bwoze kuba bubandanya bukorwa. Nibaza yuko nicobuza ko tuza kuba dusanga imigwi yo mu Burundi nayo iriko iragera ku rwego hejuru. Ariko kandi hari ikindi kintu dukunda kwirengagiza ugasanga ino migwi ya Al Ahly ikinisha abakinyi bakomakomeye cyane. Hari abakinyi bareka kugenda ku mugabane wa Buraya kuja mu gihugu cy'Ubufaransa muri Ligue 1 bakemera bakaguma muri championnat ya Egypte. Nibaza yuko abakinyi ntibari ku rwego rumwe. Rero hari ikindi kintu nibaza yuko mu mupira w'amaguru mu Burundi nabo bakwiye kuza barakora ko twebwe umukinyi yitwaye neza baramurunga ikanzu. Natwe turakwiye kuraba umukinyi yitwaye neza mu gihugu muri bino bihugu bibanyi natwe akaza mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bwa buryo mugabo gikeneye n'uburyo byose buriko burakenerwa aho ni uburyo bwinjira muri club mu kuza n'abakinyi ariko kandi bon nivyo ntibikorwa cyane ariko kandi nabona uburyo buhabwa abakinyi nk'ubushime amaprix nabwo ni ibintu bifasha cyane kugira ngo umukinyi aze kuba yitanga twaje kuba twigaruka ku munsi wa gatanu tuvuga tuti nta kuntu uzi yuko utarariha inzu uhera ufise ideni y'inzu amezi abiri hama ugiye gukina usange nta kintu ushobora gutanga mu gihugu usanga uri kuriyumvira kandi kantu umugore aragwaye inshuti imeze uko rero nibaza yuko mu gihe umukinyi afashwe neza atangana resultat nziza ya ni Aigle Noir nibaza ko uko yakoze naza ko si ibintu bigayise uko twaje ko tubana n'usanzwe warongoye mu Aigle Noir Trezor Nohab yavuze ati reka ndabagashe ukabute ki miliyoni 100 muze kuzigabura hama tubana twitegura kugira ngo mu mwaka uheze tuze dusuye tugwe ku mugwara turabe ingene bizogenda ubona ko nawe nyene nibaza ko ntiyagaye cyane umva gutsindwa n'abantu ibitsindo nk'ivyo nibaza ko nta shame irimo cyane nta shame hari ku ruhande rwa Aigle Noir imbere ko tuva kuri Aigle Noir hari akantu kaje kuba gasirikira inyuma ya match hari umumenyesha makuru akomeye cyane ku mugabane wa Afrika mu gihugu ca Ghana yitwa Miki Junior yaje ko yerekana amafoto y'abakinyi ba Aigle Noir bariko barasaba amayo z'abakinyi barahe aravuga ati iyi si shame kwe ubona umukinyi ariko ariruka inyuma y'abakinyi ngo duhemaye ibyo bintu baraguta bon ndibuka igihe kimwe witwa Lionel Messi yagiye gusaba jezi ubundi umugardien bari baje gukina sinibuke iyo equipe yari gusa ari muri Liga Santander umugardien wiwe aratora jezi ya Messi nawe aja kumusaba yiwe ntiyavyumva ati gute Messi aza kumusaba jezi yaje rero nibaza yuko kuza gusaba jezi umukinyi makomera kinara kubwanye n'ibintu bisanzwe nuko peut-être ngiye hano ku mugabane wa Afrika dusha dutangwa kubatarisha ni Aigle Noir iri ku rwego hasi ivuye mu Burundi ntituzi na championnat yiwabo bagiye gusaba abakinyi ba Al Ahly umenga ni gitangaro kije kuba kiba ariko ivyo yabibaye nko muri Premier League nta muntu aza kuba abihagarara kubwaje sinibaza yuko twoza kwataka abakinyi ba Aigle Noir bunibaza kumba na kaimaje kerekanye umengo yene ko arasaba umengo ariko agize amaboko abiri umukinyi warari ariko aramwumva nibaza ko yakora mbwatsi ngende dusabire marahari ni abantu bacaye bana gutandukana avuga ati ni shame ko barekana ubwo bwose niyo ngorane yuko dusha dutangura kwifata nabi uko kuntu uno munsi yaba ari umukinyi wa Watford ikina muri Championship bahuye na Liverpool yatwaye igikombe mu mwaka weze tukabona ibyo nyuri kubiraba kubera basanze bari hari ni ibintu bisanzwe ubwo no munsi tubonye Aigle Noir y'u Burundi na Egypte menga yene cyatutangwa kubatarisha ko ari ku mugano wa Afrika sino bamwe umenga ni ibintu bisanzwe yo bari ko barashaka kuguza amajezi ya reka tuje ku mugwa Flambeau du Centre tuve kuri Aigle Noir tuje ku mugwa Flambeau du Centre nayo yo kubakira ku munsi wa gatandatu mu gihugu ca Tanzania nibaza ko ni Flambeau du Centre kuri Manimbo yagiye yerekana ibintu bitandukanye turavye kuri match ya mbere Flambeau du Centre amahirwe yari make cyane bariko bakina n'umugwa wa Rakdad wo mu gihugu ca Libya bariko baje kubatsinda twavuga ngo fasira kwa raporo Aigle Noir ngene yarenganye kuri Asas Djibouti kuri match ya kabiri Singida ntiyari equipe ikomeye cyane mu gbo yari ikomeye nibaza ko iri kuri niveau isumba Flambeau du Centre kuko na champion ikina muri Tanzania no musi iri hejuru gose Flambeau du Centre yaje gutangura gutsinda igitsindo ku munsi wa gatandatu aha abantu baravuga ati bije gukunda ariko nako Singida aragombe igitsindo baratsinda n'ishaka kabiri n'ishaka gatatu ariko ni Flambeau du Centre yabanje gutakaza kapitene wabo kuri 14 Janos Flambeau du Centre yibona parcours yagenze gute Flambeau du Centre novuga yuko muri match retour nyaza ko umuntu yava kwa desevye Abarundi
ingabo twaje kuba tubivuga ku munsi wa gatanu tuvuga tuti burya Flambeau du Centre niyo ihabwa amahirwe menshi cyane gusumba n'umugwa wa Aigle Noir. Dufatiye ku bintu byinshi ko yagize draw mu Burundi igiye mu gihugu ca Tanzania opposé bafise ntateranye ubwoba cyane cyo kimwe n'umugwa wa Al Ahly ariko baza ko batanga n'icizere mbere nashima baratsinda igitsindo hakiri bo nibo batanga gutsinda bavuga bati kumbure rero tuje no kuba tubona umugwa Flambeau du Centre uza kuba udukorera ibitangaza mugabo nibyo hagiye karata itukura burya ni ikintu gikomeye cyane na cyane yo ihawe nka capitaine umva yuko ni elema iriko ikomeye cyane muri equipe baza kubatsindwa ibitsindo bigera kuri 3 byose mu nyuma bari bamaze gutsindira igitsindo kimwe rero nibaza yuko novuga ko kubwanje yaje kuba ideseva abantu mugabo novuga yuko kimwe mu bintu byaba byabitumye bavuye i Burundi bavuga ati twatsinze turafise draw hariya anya nubwo dutsinze bibiri tunganije bibiri ku bindi cyangwa bitatu ku bindi turabandanya dutsinze hoho ni direct rero novuga yuko peut-être baba barimo kukano kukwijajara noneho biza no kwa byunyugwa ni karata itukura ya capitaine ya nivyo ni Flambeau du Centre nibaza ko eske twovuga ko iyi defete iri di cyane kuri ino exclusion y'umu capitaine wabo sinibaza ko ari cyo cyonyine twafatira ko ni ivyo bintu byinshi tugana turaraba ngabo twaje kwa tubona nko kurande kwa Aigle Noir barabona yuko badakoze cyane ntibazoza kuba bava imbere y'umugwa Al Ahly ariko ku rundi ruhande Flambeau du Centre ivugana umubanyo nga muri Tanzania turavye mbere wanashima Singida nivyo ikina wa NBC Premier League mugabo eske twigeranya n'ihiganwa ryo mu gihugu ca Egypt ntibisa rero novuga yuko uko kuntu ko kwijajara yuko umenga ni hafi ni championnat iri hasi en plus twavuye no twagize draw kandi nabo buriya bari babemereye n'akabahashe gatubutse rero novuga ko hoba hajemwe ku kwijaja ariko kandi nizo dufate ko ni 50-50 no kuba baje kwa baronka ikarata itukura kandi c'est pas n'importe qui ni capitaine ariko kandi twizere tunibukanye yuko baje ko bagenda muri mu gihugu ca Tanzania hano n'undi mukinyi bagiye ko babura rero novuga yuko ibyo byose biraza kuba bicontribute kugira ngo baze kubagira ino defete ariko twabiza bamaze gutangura gutsinda igitsindo kimwe menga naho biri ukuntu naza ko ni Flambeau du Centre ariko uko biri kose naza ko si bibi cyane tuvuga si bibi cyane kuba twamaze kumenyera yuko ubundi bwo ni bibi ko ntituzohura n'imigwi yo muri Eritrea imisi yose ntituzohura n'imigwi iri hasi ku rwego hasi kandi Tanzania nivyo bon ni urwego ruri hejuru ko championnat birakomeye cyane championnat yabo NBC Premier League neza ko iri mu championnat akomeye muri Afrika rero novuga yuko abara amatest ntituzokwizera kuzobandanya gushika kuri muri CAF Champions League cyangwa CAF Confederation Cup mu gihe duhura n'imigwi yo hasi foko duhura n'imigwi yo hejuru kumva natwe tuzadushaka kuja hejuru rero nuvuga ngo utsinde abo uje aho hejuru nuko utsinda baje bari hejuru bonaza ko Tanzania no musindi champion ikomeye cyane kuko uravye mu mafase do group imigwi ibiri muri CAF Confederation Cup ino Singida ndetse na Azam muri CAF Champions League Simba na Yanga aya ko ni champion urabona ko iri ku rugero rukomeye cyane muri Afrika naza ko uwishyira muri zitatu zine za mbere zitanu za mbere naza ko niyo bayibeshe nibaza ko rero ayo makuru yo kuravuga no mu Burundi kuri Flambeau du Centre ndetse n'umugwa Aigle Noir no munsi baze bagaruke bategure Primus League kuko nanye naza ko itazoba yoroshe no mwaka ko nta kimigwi ya Bumamuru ikwiraza ikomeye ari imigwi ya za Vision ikomeye cyane naza ko ni Aigle Noir igarutse gutegura Primus League ni Flambeau du Centre zigarutse gutegura Primus League tumire amateka tuza twerekeza ku mugabane wa Burayi. Ku mugabane wa Burayi duhere nibaza ko twohera mu gihugu ca Espagne muri La Liga Santander duhere muri Espagne ari El Clasico kunzwe igira 10 yo muri La Liga Santander nako ni Santiago Bernabeu Real Madrid yari yakiriye FC Barcelona Clasico mu mwaka uheze ni FC Barcelona yatahukanye El Clasico zine zose Real Madrid idakozemo harimo na zibiri zatumye batwara ibikombe nibaza ko ni ibintu bitagenze neza kuri Real Madrid mu mwaka uheze ni El Clasico no mwaka yatangujwe n'amajambo menshi cyane hagati nibaza ko ni Lamine Yamal nandi majambo y'abafana ba FC Barcelona n'ibindi ejo Real Madrid yashoboye kwihora ku bisiro bibiri kuri kimwe nibaza yuko ku bwanje abafana ba Real Madrid nazo kuno babya felicitation ikomeye cyane kubera ko turavye hari nivyo uvuze ngo
yatangujwe n'amajambo menshi ariko kandi yaherekejwe n'amajambo menshi no mu rukino hagati harimo amajambo menshi ibitsindo bigira kuri 2-1 ariko kandi baje no kubahusha byinshi ubona yuko en tout cas Real ino match yari yadominishana baje no kuba baronka penalty witwa Kylian Mbappe aza kuba ayihusha Navari yaje kubikuramo igisindo cha Kylian Mbappe kuri turavye ama occasion yaje kwaboneka mu kibuga onako Real Madrid yagerageje domina mu FC Barcelona imbere y'urukino witwa Lamine Yamal navuga yuko yabari mu mugwi ofisi nibaza uburongozi bukomeye na president w'umugwa bakwiye kumubwira ati ibintu uvuga bivuge basi match yaheze cyangwa unahitemo unabire cyangwa ugenda ahantu yugarane uyivuge hamuheze hamutari bariko zibaye match zigira kuri 3 zibiri megari kumwe na national team aza kuvuga amajambo agira oya bon yindi nayo bari kwahura n'umugwa Paris Saint-Germain imwe bahura n'igihugu ca Portugal ni nayo bahura n'umugwa Paris Saint-Germain no musi nabo bari kwahura n'umugwi kandi muri zose nta nimwe yatsinze kandi hose yatanga ubwoba ja ngo bon for this ku match ya Portugal agiye guhura na Cristiano Ronaldo aje ba bon for this nta carashika ko mu gihe Ronaldo afise Ballon d'Or zigera kuri 5 Champions League yarahimbye La Liga Santander ko nyene rero bavuga yuko sinzi no ku match ya Paris Saint-Germain yaje kuba aposta ifoto yo kuri story ya Instagram avuga pressure ubona yuko nta bari ko ko pressure ariko ntabitahura ibintu bisanzwe asanzwe azi gukina ballon ku munsi w'ejo imbere yuko match itangura nawe yaje kubashaka ko story aza kubona yuko menga arashaka gushavuza abafana ba Real Madrid rero navuga yuko aracari muto mugabo ibintu by'amajambo match iheze yaje kuba yatakwa na n'umugardier wa Real Madrid Thibaut Courtois Vinicius Junior hatangwa nawe umenga barafitanye akantu bahuriyeko nawe ajamwo none Dani Carvajal nawe ajamwo naje kwambara aravuga ati bwa ibintu biraza nabi Vinicius Junior yamubwira ati uvuga cyane uvuga amajambo menshi urashabaza ati eske Vinicius Junior niba kabwi undi muntu uvuga amajambo menshi nibaza ko Vinicius Junior niho twenga Lamine Yamal barafise akantu bahuriyeko ko kuvuga sino nka Thibaut Courtois asanzwe n'umuntu nibaza ko benshi babona ko umenga ari timide arahoze ariko kandi aranakuze mugura ubona yuko byamuteye agashavu nawe ukungene Lamine Yamal avuga tuno tujamba hana hariya bikaza ko birangira nabi naho bo watsinze Lamine Yamal masheze yavuze ati mwese duhurije muri Brazil duhurire hanze y'ikibuga hama turegre yuko ni amajambo n'ubundi ntiyashize abona yuko umenga yobafata bagashira mu gipfunsi bakabiheza no ni classico kubwaje ari ryoshe cyane no serma mu kibuga ariko kandi n'ibindi bintu byo kubiraba no twishi twagiye kuba tuba no ko dutangaje kubwanje byo Lamine Yamal nimba yumva kirundi nimba kurikirana rukumi ibintu by'amajambo na Vinicius Junior bazi barabihora berekane mu kibuga yango ni ibintu byinshi twaje kwa tubona kuri Lionel Messi ndetse na Cristiano Ronaldo batakunda kuvuga kenshi mu media niyo bavuze ibintu nk'ibyo ntibaza kwa bivuga bavyekana mu kibuga mugo no musi imbere yo kurukina ruba uri kuravuga bako aracari muti yicare yige kabisa bugusaba cyane niye naza ko sometimes babikendeye niba no gucreate nuze niba hajya yaza gutsinda iyo baza gutsinda match yari kuba create nzenye yiwe yarabikoze naza ko amaze kwikora kenshi ko naza ko ni rya mbere bahuye na Mbappe akaza no kwa agira atsinda match ni kenshi yabikoze muri finale za Euro hari amajambo yavuzwe na Adrien Rabiot ni kenshi bimaze kumubako haba akishura inyuma ya match wishura inyuma ya match ni sawa mugabo avant match uri kuri create akakantu swat gakunze ni sawa kadakunze nibibazo no muzi naza ko abakinya Madrid nabo bamurindiye atseka kuko bose ku maji yabo baposte Vinicius bambe Lamine Yamal tujambo twiwe nivyo naje kubwanje nibaza ko nagusanga nagize ibishavu antuka n'abafana ba Barca nibaza ko ntibagiwe nanjye amajambo Lamine Yamal yaje kuvuga nibuka yuko uno munsi bibaye kuri Barca byari byigeze no kuba kuri Real Madrid witwa Dani Carvajal yavuze ati iminsi yose Barca idutsinda muri match z'ama pre-season ntacyo tubatsinda muri championnat mu gihe nyene cyangwa muri Super Coupe mu gihe nyene haba hageze
hama Barca nayo iraza irabishura zimwe zikurikirana ikibatsinda mbere banashima muri mu final batwara ibikombe nuvuga yuko na Dani Carvajal yari yaje kuvuga mu gihe atari ciza aza kuvuga yuko Barca batsinda muri pre-season gusa ahandi naho bataza ko batsinda bashamwe ngubu muri pre-season sino nta nguvu basanzwe bafite rero nuvuga yuko kuvuga ava match uwo vyihorera aha mukaza kuvuga inyuma mudaza ko ni Lamine Yamal n'abajambo nibaza ko ni iby'umuryango kuko azo kuba tubona ava match yo se wiwe ya live kuri Instagram yakora arateka avuga ati jewe I cook them here my son will cook them there nivyo mu maraso nivyo mu maraso ubwo rero ko biheze yaciye avuga ati yaciye asora poza kuri Instagram kandi ati yakazimake umwana wanje gifite 18 nibaza ko haje kwabugwa amajambo menshi cyane no musi asanzwe ari no muri relationship no muri rimvikazi yo muri ubwo cha Argentina witwa Nicky Nicole bamwe ati hajya football yagiye ubwo football niyo yamaze kwimukira amabanga abiri ntabangikana ubitanga ukiri muto afite 18 ntiyagikwiza 18 umva naracari hasi twibukanye yuko bon singombye kwinjira mu rukundo rwiwe na Nicky Nicole ariko nibaza yuko niyaza ko ibintu nk'ibyo n'umuntu aba ku ma 18 ayo office amaze kuvuga ko under detail afise ama histoire menshi cyane cyane ibyo by'abakobwa ni menshi ahubwo nibaza yuko turavye bitwa Lamine Yamal nibaza ko asumba abantu benshi andero yatera abantu benshi twomanya imyaka 35 arageze gukukuruka arageze kumanika ibirato kuko nko kuri anniversaire yiwe ya 18 yagize yari umunsi mukuru ya utebwo uno munsi tumaze kuba tubona asoka n'abakobwa benshi bashotse ku myaka 10 n'ingahe mu kiringo kandi gitoye cyane rero nabaza yuko n'utuntu twinshi vraiment afise baro ariko arakina uraryoherwa uri umukunzi wa football udakunda kuvuga ngo je nkunda no mu gusa ukunda football vraiment ariko arakina urabona ko afise baro mugabo utwo tuntu nyene tudukomportement twatona hatu naza ko icyo dukiye kugabanuka yego twinjye mu rukino nibaza ko ku munsi w'ejo abantu bavuga ati Messi Barcelona yaraje gukina ariko idafise no vuga ngo abakinnyi bakomeye idafise Rafinha idafise Lewandowski tuzi bagize saison nziza cyane mwaka kwezi bafashe no kugira ngo bashe gutahukana izo El Clasico zose est-ce que no twovuga ko absence yabo ariyo yaje gutuma bigorana cyane dufatiye kuri ico cambere uvuze turabe nka batatu baje ko batangura imbere ha FC Barcelona nano yuko nivyo Rashford ariko araja mu duforme twatunato mugabo turavye nka Rafinha saison yaje kwagira mu mwaka wezi nako yari saison spectaculaire ikomeye cyane kuvuga yuko witwa Lewandowski adatsinda cyane ariko ni wa mukinyi udashaka kumenya ryari aza gufasha gutsinda nubwo aza kuba yahuje ibitsindo byinshi mugabo ntuza kumenya ryari aza gufasha gutsinda rero navuga yuko kona Rafinha Lewandowski batari ngaho navuga yuko ni kamwe mu bintu byaje kuba biza kuba bidestabiliza attack ya FC Barcelona nubwo barafise Firmino Lopez nibaza ko umwana mwiza akiri muto cyane muri La Masia afasha FC Barcelona kurande rw'imbere ariko kandi barafise na Rashford bona yuko nawe ariko aramenyera kuja muri system ya Hansi Flick reno bavuga yuko Rafinha situje magara kuri Rafinha nibaza ko ibura ya Rafinha cyari ikintu gikomeye cyane kurande rwa FC Barcelona ariko kandi Real Madrid buriya sumugu mutoyi si bon za from the centre zini wacu niyotsindwa match zose zishoboka za El Clasico bakinye mwaka kweze bwice inatangura kandi ize kuba itsindwa El Clasico yabo ya mbere kandi bayikinye wabo no munsi en plus bakiniye ni wabo bon nizindi naho babakiniye nivyo mugabo no munsi bari bakiniye wabo nivyo nganaza yuko kame iyo baza kubatsindwa ino match yabari shemu cyane gusumba uno munsi ko Barca yaje kwitsindwa tukabona umenga ni shemu yabari kuba byari kuba bibabaje cyane kurande rwa Real Madrid no equipe ikomeye cyane en plus zino match ni match abantu bose baba biteze n'umuntu adakunda Barca cyangwa Real abayiteze kwa ino match rero abonye match zigera kuri 5 zose zikurikirana Real itsinzwe niyo shemu ikomeye cyane kurande rw'abakunzi ba Real Madrid cyangwa ku bakinnyi ba Real Madrid ni na El Clasico yiwe ya mbere witwa Xabi Alonso aje kwatsinda navuga yuko twaje kwa tubati ni challenge we ya mbere aje kwa agira ino saison yaje kwa ibarese
Ya tuje kuri Kylian Mbappe mbere ko tuva kuri El Clasico naza ko n'umukinnyi ariko aragira impact cyane kuri Real Madrid bose no mwaka gusa naza ko no mwaka kwezi yaragize season nziza mu mwaka wa mbere yaragize season nziza ariko uno munsi ara ko yagiye kwindi dimanche naza ko avec football azabi Alonso ariko aradu nona ko n'umukinnyi muri no mwaka dushobora kubona ariko muri bamwe bagwanira Ballon d'Or kuko naza ko n'umukinnyi atsinda cyane n'umukinnyi yemplika muri je en plus ni n'umukinnyi ariko akina equipe nationale ni umwaka wa Coupe du Monde 2026 azari Coupe du Monde izo na desita cyane kuri Ballon d'Or novu Kylian Mbappe avec saison ariko aragira no musino nako ari très favori bon nyazo Kylian Mbappe sinibaza yuko hari saison yo kwigera kuva tumumenye ava muri Monaco agenda muri Paris Saint-Germain nyazo yuko numwe mu bakinyi kubwanje no ko bari kuri niveau yo hejuru igihe cyose twarabonye ibyaje kwakora muri Coupe du Monde ya 2018 niho akiri n'umwana mbere wanashika no musi ni saison yigira kabiri muri Real Madrid wanashima na saison ya mbere burya ntiyagenze na muri Real Madrid muri Real Madrid yaje no kwatsinda na Barca nubwo hari akantu kamwe bigeze ko mvuga ko ngo atsinze ibitsindo yagize celebration nyinshi cyane gusumba n'ibitsindo muri Clasico yo ya mbere nazo yuko si tukumusi weje yaje kwakina yerekana match nziza nubwo aje kwahusha penalty imbisanzwe na Geno yihusha cyangwa na Loris yasho kuyihusha rero vuga yuko yaje kuba yerekana match nziza ariko kandi ino saison yiwe yoyo ni saison igira kabiri ubona yuko yamaze kwinjira neza muri system yitwa Xabi Alonso yaje kuba abikora neza mu mwaka weze ubwo uno musi wo urabona yuko niwe muntu novuga ko ari karaledinga equipe ya Real Madrid si tunache cyane mu bijyanye no gusatira afite stats nziza cyane nkamwe yoguma kuri no muri urabona ko uno musi dushana kuvuga ko azoza kuba agwana n'utwa Erling Haaland na Harry Kane mu bijyanye no kurondera Suriendo rero mvuga yuko antuka afite stats nziza muri debut saison ino victoire ya Real Madrid dufate ko ni irabahaye access kuri titre ya Liga uno mwaka haracari kare nkamwe yotsinda na El Clasico izoba muri 2026 muri La Liga Santander twoza kuvyemera ariko kandi uno munsi size Barca hamwe yobandanya dino form tuba turayibonamo ikaza gutsinda za Olympiacos ibitsindo bigira kuri 6 gusa aho oya nazo ko izo biri kirasezera title race na Real Madrid ko twibukaye neza yuko buriya si muri Premier League tubona haza haragenda ziragira huku unye buriya muri La Liga Santander umuntu yatangiye gutsinda akagusiga amanota agera kuri 4 5 6 nubwo tuba tukiri hafi nibyo turacane mu kwezi kwa11 mugabo ni Real Madrid si Atletico Madrid si Sevilla ariko aravuga tuba tuvuga Real Madrid rero vayo yuko hano hantu hitwa Ansifi ashiramo ingufu nyinshi cyane uga ngo arabe yikwaze ko afata Xabi Alonso ko ntitwaza kwa tumwizera muri Champions League riya ni higanwa atari rigoye cyane n'umusaga mu imyaka 10 adakoze kuri kino gikombe bon Barca adakoze kuri kino gikombe rero vayo yuko ingufu nyinshi cyane muri iyo zishira muri La Liga Santander uga ngo arabe yuko yoza kwasubira guhambya umugwa Real Madrid